n'abantu bahisemo umuheto kuko niyo nzira yonyine babona ko ishobora gushikana igihugu cacu ku ntambwe y'amahoro, ku ntambwe y'umutekano kuri bose, kuko izindi nzira za politike bisa n'ukumengo zarase. Biraboneka ko ibintu bitameze neza kandi umutekano ubangamiwe. Muri make twagira tuti nibarabe ingene bubivamwo. Inyuma yuko havuzwe ibitero by'imihari yitwaje ibigwanisho, inyuma yuko bivuzwe ihagarikwa ry'uwahora ari umushingamateka Fabian Banshiganino, harahejeje imisi havugwa ibintu bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko cane cane ikigarukwa ko cane akaba ari kirabana n'umutekano w'igihugu. Kuri ubu ngubu abatavuga rumwe na leta ya Gitega ndetse irongowe na Evariste Ndayishimiye basohoye itangazo ryihuta cane kubigiye gushika mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ingingo zikomeye cane zigiye guca zifatwa. Amakuru rero aratwereka neza yuko ibi biteye ubwoba abanyagihugu, cane cane kubirabana n'umutekano. Turaza kumviriza vyose biri muri iryo tangazo rikomeye cane risohowe na Sefor Arusha. Murazi neza yuko yamiriza ingendo y'abategetsi b'u Burundi ndetse n'ibiriko birakorerwa mu gihugu c'u Burundi, cane yuko ngo leta y'u Burundi yanse ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. N'amakuru yose nagutunganirije turaza kurabira hamwe ivya bihwezi vya politike bavuga, ndetse turaza no kumviriza andi makuru yose ariko aravugwa ijyanye no mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru ntagutohoreje nifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera ngaha mu karere k'ibiyaga binini, ariko cane cane abamenyesha amakuru bacu bakorera ngaha mu Burundi bakaba batoje vyinshi navyo turi buze kumviriza. Izo zari impfunyapfunyo mu kanya nido ingingo imwe mbere yuko nyagushikiriza. Rero reka mbanze ngusabe gufyonda subscribe nimba utarayifyonda. Gufyonda subscribe nukumanuka munsi y'video ukaraba iburyo bwawe ukaraba ahanditse sabone, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa, nimba na wewe ukoresha ururimi rw'icongereza uraraba ahanditse subscribe. Nakengurutse kuri mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, turazi ko muri benshi. Ndaye kaze kandi nawe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi u Rwanda, Uganda, Tanzania, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo n'ahandi hose woherereye ngaha ku mugabane wa Afrika. Ndaye kaze kandi nawe utwumviriza uri ku mugabane wa Buraya, cane cane mwe muri ku mugabane wa Amerika, namwe muri ko muratwumviriza muri Asia, aho woba uherereye hose ndagwaye kaze muri aya makuru. N'amakuru twatohoje ijya nino y'amakuru yizewe, y'amakuru utazokwigera urondera ahandi ahari hose usivye ngaha. Kuri mwe rero mwaheje gufyonda subscribe, reka tubandanye n'amakuru. Nawe wenyene nimba usanzwe uri umunywanyi wacu urayifyonze, ni vya agaciro gakomeye cane. Reka turabe amwe mu makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru arabana n'umutekano ndetse n'ibiri mu cyete gikomeye ndetse gisowe mu itangazo. Kuri ubu ngubu rero amakuru akatwereka neza yuko Sefor Arusha yejeje gusohora itangazo rikomeye cane riraba abategetsi b'u Burundi. Urunani Sefor Arusha rwasohoye itangazo, rukaba rwayisohoye rero kuri wa gatanu ku bijanye nyine n'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi, aho bamwe n'abandi bemeza ko umutekano bangamiwe cane inyuma yuko bivugwa yuko hari umugwi wateye igihugu c'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi baragiye bafata ingingo zikomeye cane zirimwo uguhagarika abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Tukaronka amakuru yuko rero abariko barahagarikwa cane abari mu mugambwe ya CNL bo babicekwa yuko bariko barakorana n'umugwi w'abagwanyi wa Red Tabara wateye igihugu. Ivyo byose kandi nubwo bivugwa gutyo, abategetsi b'u Burundi bo baremeza yuko atamugwanyi ateye igihugu ahubwo ko ari umugwi w'abasuma. Kuri ubu ngubu rero amakuru akatwereka neza yuko Sefor Arusha yejeje gusohora itangazo ryihuta cane ku bategetsi b'u Burundi, aho Juvenal Mugwengezo kuri ubu ngubu arongoye ubwo runani nyine akaba amenyesha ko ingorane ziriko ziraba uyu munsi zitumwa nuko Ndayishimiye Varisito yashize ikirenge mu ca Petero Nkurunziza
mu kwigiza kure amasezerano ya Arusha urwo runanire rusaba ko leta yatunganya ibiganiro bihuriyemwo bose. Ikibazo cy'u Burundi mu by'ukuri nimba turi mu ngorane no munsi nta kindi zifatiye ko atari uko leta ya Ndayishimiye ibandanirije ku murongo umuhisi inkuru nziza yahora ko yahisemwo gusuzugura ihitamwo guhamba amasezerano y'Arusha. Amasezerano y'Arusha niyo yonyene yari yaratumye igihugu cacu gisubira ku murongo kubijanye n'ubutungane, kubijanye n'agateka kazina muntu, kubijanye no kugwanya ivyo byose bihungabana umwumvikano ndetse n'umubano mwiza hagati y'abarundi. Izo rero baho bibereye uko onye haciye hibonekeza inyifato nyinshi gose aho ubona ko gacane cyane kujya nkingi y'intwari bereye zifatiye ku butungane, zifatiye ku gateka kazina muntu, zifatiye ku kutarenganya abantu. Izo nkingi aho zitosekariye vyaciye bituma igihugu cacu kirangwa n'ibintu bitabereye, kuko iyo umunyagihugu acinyijwe, iyo umunyagihugu arenganijwe, iyo umunyagihugu asozesejwe, bisanzwe ni inzira zibiri. Imwe muri izo nzira harimo uguharanira igihugu ciza biciye muri politike, harimo guharanira iciza bivuye ku gufata ibigwanisho. Hajya rero iwacu hari abantu bahisemo umuheto, kuko niyo nzira yonyine babonamo ko ishobora gushikana igihugu cacu ku ntambwe y'amahoro, ku ntambwe y'umutekano kuri bose, kuko izindi nzira za politike bisa n'ukumengo zarase. Biraboneka ko ibintu bitameze neza kandi umutekano ubangamiwe. Muri make tukagira tuti nibarabe ingene bo bivamwo babicishije mu biganiro, nibarabe ingene bo bivamwo mu guhamagara cyangwa mu kurondera abo bose bafise ivyo baharanira, haba ku ruhande rwa politike cyangwa ku rwo ruhande rw'abantu bafashe irwanisho. Naho mu yandi makuru wahoze ari umushinga amateka Fabiano Banshiganino kuri ubu ngubu arahejeje umunsi, aratanguye umunsi ugira gatatu ari mw'ibohero rikuru rya Mpimba, yagirizwa kutubaha inzego ndetse no guhungabanya umutekano hagati mu gihugu no hanze y'igihugu. Ihagarikwa n'ifungwa ry'uwahoze ari umushinga amateka Fabiano Banshiganino riteye ukubiri n'amategeko. Mu minsi 6 yapfungiwe mu gasho k'igipolisi kijejwe amatohoza, na dosiye yari afise nta rupapuro rumuhagarika rwari iruhari. Umwe mu bahoze ari abashinga amateka Charles Nditije akabona ko Fabiano Banshiganino afunzwe ku karenganyo. Nditije rero arerekana uko amategeko agenga inama nshinga amateka atomora ko umushinga amateka adashobora guhogwa icyumviro yashikirije mu nama nshinga amateka. Bamuhora yuko yoba yaracyoca umukuru w'igihugu yahahora Petero Nkurunziza, yoba yagombye kumugandagura. Ivyo byose ngo akaba yarabikoze igihe yarakiri umushinga amateka. Ivyo rero biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro, bigatera kubiri n'itegeko rigenga ibikorwa bya misi yose by'inama nshinga amateka, kuko yaba ibwirizwa shingiro mu ngingo za 41 na 55 canke iryo tegeko rigenga ibikorwa bya misi yose by'inama nshinga amateka mu ngingo ya 13 baravuga neza na neza yuko umushinga amateka adashobora gukurikiranwa mu gihe ari mu nama, ico bita session parlementaire, ku byo yavuze, kiretse yavuze ibintu by'agacamutwe. Naho ibiro by'inama nshinga amateka birakorana kugira ngo bimukure ko budahangagwa, nawe nyine akaheza akisigura kerekana yuko bamurenganije canke ibyo bamuvuga ko ari ibyo bifise ifatiro. Byongeye mu gufatwa nta mutahe yigeze aronka, bambwiye ati muze tuje kuganira, baca baramucakira, baca baramupfunga atateko na rimwe rikurikijwe. N'ubutumwa bagombye guha abandi bashinga amateka eka n'abandi barundi batavuga rumwe na leta, bayikebura canke bakayinegura, akabwira ati mukaryogora, murabona bibarindiriye, murahora canke murapfa canke murapfungwa canke murazimangana,
wari nk'ifu y'imijira cambu caba wundi nukuvuga rero CNDD-FDD ni intwaro itemera yuko abantu basera ico biyumvira, abantu bagaya banegura ivyo iriko irakora. Nukuvuga rero ni intwaro y'ikenye, ni intwaro y'agacinyizo ugomba yuko bose biyumvira kumwe, bakavuga kumwe, bagahema kumwe. Ivyo rero ni ibintu abarundi batari bakwiye kwemera, bari bakwiye guhagurukira rimwe bakibagira ibibatandukanya, bakibagira iby'ubwoko, bakibagira iby'imigambwe, bagahaguruka bakankiriza iyo ntwaro y'agacinyizo, iyo ntwaro ibuza ko umuntu asera iciyumviro, iyo ntwaro yanka ko bayikebura, yanka ko bavuga badoma ku rutoki ibitagenda neza. Kandi murabona yuko ari ivyibandanya, muribuka yuko benshi natwege batwirutse ko kuva mu mwaka wa 2014 aho twankiye tora n'ihinyanyirwa ry'ibwirizwa shingiro ryagomba guhikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Urumva rero ni ibyo bibandanya. Amakuru dukura mu biro by'umushikirizamanza wa Sentare Ntahangwa no mu biro by'igipolisi kijeje watohoza aho yo yahoze ari umushinga amateka yaramaze igihe hagarikwa nta mutahe kugeza ashikanwe mu biro vya parquet kuri wa kane agatangura kubazwa yarafise igihe yabazwa n'umushikirizamanza niho atangura kumukorera dossier y'ivyo yagirizwa, akabona kandi gukorerwa n'umutahe umuhagarika hakurikijwe amategeko. Mu byo yagirizwa rero harimo ukugumuka gutoza inzego z'igihugu hashingiwe kwikete yandikiye umushikirizamanza wa Republika mu ntara ya Bubanza igihe ari umushinga amateka, aho naho yamusaba kugira amatohoza kwa nyagihugu byavugwa ko bishwe babanje kunyuruzwa. Ikibazo carushe kirabazwa umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Laurentine Kanyana igihe yari umutumire mu nama nshinga amateka. Hambavu y'ivyo bindi vyaha Fabiano Bastianino yagirizwa ungabanya umutekano w'igihugu. Abaharanira agateka kazina muntu babona ko ari ibara ku mutemere mu gihe uwo yagirizwa ivyo azwi nk'umuntu yaharanira agateka k'abandi mu mabanga yarajejwe. Janvier Bigirimana ari mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Ni ikintu giteye isoni cyane uravye ingene yavugiye abantu birirwa baricwa cyane cyane bo mugambwe CNL n'abandi barundi b'inzira karengane. Uravye ingene ari umuntu avuga ukuri, atajya umunwa, adatinya kuvuga amakosa abategetsi bariko barakora ku neza y'igihugu. Uravye ingene akatari gake yakebuye ubutungane ngo bwikubita gashi bukora ivyo bwatezwa gukora. Nukuri biraboneka yuko kibanza ciwe kitari ico gufungwa, kumbura ico kibanza bamushizemwo hariho abandi batari bake muri abo bakimushizemwo batezwe kuba bari muri co, kubera biba bica babeshera abandi, bakorera nabi igihugu bagahunyanga amategeko. Tubajije muri Sentare nkuru ya Ntahangwa ikigiye gukurikira mu gihe hazokurikizwa amategeko uko yanditse uwahoze ari umushinga amateka Fabien Bastianino azoshigwa imbere y'abacamanza mu misi 14 mushikirizamanza amwagirize. Sentare nayo iheze ifata ingingo ko aburana yidegembya canke aburana afunzwe, abamwunganira nabo baheze baronke aho bahera mu kunguruza ku ngingo izoba yafashwe nk'uko igitabo kitunganya ingene imanza ziburanishwa kibitegekanya. Ayo namwe mu makuru yariko aravugwa hirya nino, amakuru tuba twatohoreje twifashishije umugwa w'abamenyesha amakuru, akaba ari amakuru tubatohoreza uko abadushikiye. Nkaba rero ngusaba gufyonda sabone kugira igihe cyose dushize ko inkuru uraje mu mbere bayironka mu kanya ndaza ngushikiriza n'andi makuru menshi cyane ariko aravugwa hirya nino.